ari muri urwo rugendo mu ntara ya Ruyigi ku muhingamo kwigenekerezo rya 29 umukuru w'inama henguzamateka arifadikanije n'abenegihugu bo muri komine Nyabitsinda mu bikorwa byo gusigisima mu birasi by'ishure gisumbuye ririko ryubakwa n'ishengero rya Methodiste Unique ya Paroisse Gikobe. Nyeniteka sinzohagera akaba yarabakeje kuko batahuye kintererano y'amashengero atari yo kubaka imitima gusa, akaba yaciye abahamagarira kubandanya bakora n'ibindi bikorwa biteza imbere igihugu, yongera asaba ugwaruka kuja hamwe bagatunganya imigambi yo kwiteza imbere. Nyakwa mubwiriza yari yambariye ko mufise ishure muri ko mwubaka, ndavuga nti akaryo nikaboneka nkaza kugendera intara ya Ruyigi, nzoca kuri iryo shure dufashanye ibikorwa kugira ngo nanone nk'ishengero tugire intererano dutanga mu buzima bw'igihugu. Arena genda batera kamo ntimuhave muca muvuga ngo murarangije ko mwamaze kwimvira ishure, ahubwo nyakwa mubwiriza n'ishengero riri hano ibirasi 3 nibike muriyumvira mushireko n'ibindi kugira ngo nanone abana b'igihugu bashobore kuronka aho biga hafi. Nabajinya kwa mubwiriza mbara yuko no shure rizoba ari ry'ubuhinga. Ni vyiza cyane kuko Uburundi turakeneye kurera abantu bafise ubuhinga. Muze murabe rero ibisata vyiza byofasha mu iterambere ry'igihugu, byofasha abo bana muze muje kwigisha guca bagenda mu buzima busanzwe kandi bace bakora. Nituze turigisha abana hanyuma tubasohoye bace baguma muhira kandi abavyeyi baratanze amafaranga mugabo bakarondera akazi bakakabura. Ariko nganagira by'ukuri mbwire nyakwa mubwiriza n'irishengero murongoye n'abari ngaha bose bavyumve, leta y'u Burundi, leta mvyeyi, leta nkozi irongowe na nyine icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagize intumbero nziza yo gushigikira ugwaruka. Gwaruka rero muri ngaha, iyo tuvuze ugwaruka tuba turiko tuvuga ugwaruka rw'igihugu, tutaravye amadini, tutaravye imitumba, tutaravye iyo bava, tuba turiko tuvuga ugwaruka rw'igihugu. Gwaruka rw'igihugu yemwe nimwicare hamwe mugire imigambi yo kwiteza imbere. Komine Nyabitsinda ariyo mukoreramwo yaratanze umutahe mu banke y'ugwaruka. Nimuje hamwe nk'ugwaruka hanyuma mwiyumvira umugambi mwokora, ari wo kurima, ari wo korora, muce mugenda kwa nyakwa mustanteri mumwereke neza umugambi mwanditse, hanyuma abashireko igikumu muce mugenda Igitega aho ibanki ikorera, hanyuma musabe ingurane kandi nta ngwati bazobasaba kuko leta yaramaze gutanga ingwati. Ndizera ntakekeranya yuko haba mu ishengero canke muri no komine turafise abo dufasha gutunganya neza iyo migambi kugira ngo mugiye kwitanga muri rya banki y'ugwaruka yemegwe, hanyuma nimba muguranye miliyoni 10 muze mukore hanyuma mwiteze imbere, iyo ngurane muyisubize. Rero nagenda bahamagarire ahambavu yo gusenga Imana, ahambavu y'ibikorwa vy'Imana, turatuvuga ibikorwa vy'Imana, reka mushireko n'ibikorwa byo kwiteza imbere. Ndakunze kuvuga kandi n'ijambo ry'Imana umwanditsi Salomo yarabivuze ngo Mana icyo nsaba ntuzompe ubukene kandi ntuzompe guhaga icyo yimena. Nohava nkena ngatukisha izina ryawe, nohaga icyo yimena nkibagira izina ryawe. Umukene ni ngorane. Iyo umuntu atameze neza n'ivyo kuzuzwa ntabibamo. Cyo gituma duke kura amaboko mu mpuzu tugakora ko leta mvyeyi yadushiriyeho umwanya mwiza w'ingene twoshobora kwiteza imbere. Ni vyiza yuko dukoresha ako karyo. Rero mwakoze cyane kubwa bino bikorwa, tubatera intege, tubasaba kubandanya n'indi migambi muze muyigire. Nimuhagarikire gusa kukubaka ishure,
ariko nimwaheza ivyo muze mwiyumvire no kubaka n'ivuriro naryo kugira ngo abenegihugu dumuhereye ku bakirisu banyu n'abenegihugu mu kibano baronke aho biga n'aho bivuriza kuko byose birashoboka turi kumwe ingufu zacu duzishize hamwe birashoboka yuko twihaye amahangiro tuyashikako kandi banyakubahwa nkuko nyene icubahiro yama bivuga ihangiro dufise mu gihugu duhamagarira abarundi bose nuko tugwiza umwimbu kugira umunwa uronke icurya hanyuma umufuko nawe uronke agafaranga rero ntimusigare inyuma musohora amaboko mu mpuzu muje ku kivi murime hambavu yo gusenga dukore dusenga dusenge dukora